ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC Gahuzamiryango aho uri hose ku isi, ikaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Turi ingingo z'ingenzi amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 15 z'ukwezi kwa 12. Urukiko rukuru muri Afurika y'Epfo rwanzuye ko Jacob Zuma wahoze ari perezida w'igihugu yafunguwe ku mpamvu z'ubuzima binyuranye n'amategeko, rumutegeka gusubira muri gereza. Mu Rwanda hamaze kugaragara abantu ba mbere banduye ubwoko bushya bwa virusi yihinduranyije ya coronavirus buzwi nka Omicron. Bamenyekanye gute? Nyuma yo gusuzuma byimbitse imiterere ya virusi ya COVID yabaga yabagaragayeho, byaje kutugaragariramo ko batandatu muri 23 twari twasuzumye kugeza ejo bari bafite buriya bwoko bwihinduranyije bwa Omicron. Hanyuma kandi mbumva mu kanya birambuye. Itora rya BBC ry'umukinnyi witwaye neza kurusha abandi ku mugabane wa Afurika rirakomeje. Uyu munsi turababwira undi mu bakandida batandatu bahatanira iri kamba. Hari n'ikiganiro cy'abagore kandi ibi biganiro biwe na Marike Niyonkuru. Byose ni nyuma yuko Florentine Kwizera abanza akabagezaho incamake yandi makuru y'ingenzi avugwa ku isi, arabagezaho ari mu rugo. Florentine. Urakoze Prudence. Yahere mu Budagi aho umushikiranganje wa mbere mushasha Olaf Scholz yavuze yuko igihugu ciwe cimirije amahinduka mu birabo ubutunzi n'amahinduka ya mbere akomeye atari bwaboneke mu kiringo c'imyaka 100, akaba ari mu nzira yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Ivyo yavuze ariko ashikiriza inama nshingamateka ibikorwa leta yiwe izoshimikira ko inyuma yo guhererekanya ubutegetsi na Angela Merkel mu ndwi iheze. Inkuru ya Dani Eberhard umishikirizwa na Prime Ndikumagenge. Olaf Scholz arindiriwe n'ibibazo bikomeye ubaye uranareka ico kurwanya ikiza ca coronavirus, ariko imbere y'abashingamateka yerekanye ico abona ko ari co kibangamye kurusha ibindi ku bariho n'abazoza. Scholz yavuze ko Ubudagi bwiyemeje kuba igihugu kitarekura imyuka ihumanya ikirere gushika mu 2045. Aho yavuze ko iyo ari imyaka itarenga 23 kugira ntihabe hagikoreshwa ibicanwa bicukurwa mu kuzimu, ari navyo igihugu cashimikiye ko kugira gitere imbere muri iyi myaka 250 iheze. Amatohoza ku vy'abantu bibaza mu gihe c'amatora yerekanye ko ivyo bibazo bibiri, ihindagurika ry'ibihe n'ikiza ca coronavirus, ari byo byari kwisonga ry'umwitwarariko wabo. Yerekanye ko hakenewe ico yise kubitera kw'intambwe mu bwenge vyombi. Inama nshingamateka y'ubumwe bwa Buraya yashizeho ingingo zo kugabanya imyuka yonona igisenge gikingira isi no kugabanya imyuka ya carbone isanzwe iri mu kirere. Uwo mugambi uri mu nzira yo gufasha ubumwe bwa Buraya gushika ku ntumbero yayo yo gushika muri 2050 yamaze kuvavanura no gukoresha ibikomoka ku bitoro, igasaba ibigo bicuruza petrole na gaze kuraba yuko hari amayira adasanzwe mu yatangirwa ibiharuro ivyo bitoro byoba bicishwamwo, hamwe rero no kuja barandika ibiharuro vy'umwuka wa gaze ya metane urungikwa mu kirere. Ariko izo ngingo ntizizokurikizwa ku bashora ibitoro bikoreshwa ku mugabane wa Buraya mu bigo binini. Hari kandi n'izindi ngingo zijanye nuko bazogenda barakura carbone mu nyubakwa ikabikwa canke ikongera gukoreshwa mu bundi buryo. Izo ngingo zibwirizwa kandi kubanza kwemezwa n'ibindi bihugu binywanyi by'ubumwe bwa Buraya. Sentare nkuru muri Afrika y'Epfo yategetse yuko uwahoze ari perezida w'ico gihugu Jacob Zuma asubira mu mvuto inyuma yo kwima agaciro ingingo yo kumuha ikigongwe yari yashingiye ku kibazo c'amagara yiwe. Iyo ngingo ikaba yafaswe mu kwezi kw'icenda inyuma y'amezi 2 gusa amaze mu mvuto mu gihano c'amezi 15 yari yakatiwe. Ico gihano cari gishingiye ku caha co kwanka kurenguka imbere y'umugwi wari ujejwe amatohoza kuri ruswa igihe yarakira umukuru w'igihugu. Abacamanza bavuze yuko kuba atari ufise ingwara ishobora kumuhitana canke ngo iyo ngwara ibe yaramumugaritse guhabwa ico kigongwe bafatiye ko muri sentare ngo bidafise ishingiro.
abashigikiye Zuma bavuga yuko bashobora kongera kugara amabarabara hamwe Zuma yokongera kurungikwa mu mvuto, nayo abamuburanira bakavuga yuko bashobora kungururiza iyo ngingo ya sentare. Imwumva ni BBC Gahuzamiryango. Umukobwa wa Alexei Navalny, Umurusiya atavuga rumwe na leta, yamenyekanye cyane kubera guharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu, yakiriye agashimwe ku izina rya se kitiriwe Sakharov katanzwe n'ubumwe bwa Buraya. Navalny ubwiwe ari mu mvuto, ari nayo mpamvu atashoboye kwitabira ivyo birori vyo kumuha agashimwe vyabereye Strasbourg. Daria Navalnaya yavuze yuko aragateka kadasanzwe. Yagize ati iki ni icubahiro gikomeye ahawe mu kumushimira kubera ivyo yashitseko no kumushima cyane kubera akazi yakoze kandi akomeje hamwe na bagenzi we bakorana, kandi igikuru cyane nuko iki ari kimenyetso kuri miliyoni 40 z'abanyagihugu bo mu Rusiya kugira ngo bakomeze guharanira kazoza keza ku Rusiya. Daria Navalnaya muri iryo jambo ryiwe yaneguye kandi abo bose bavuga yuko atakuganira n'abantu batwaza igitugu kuko kubagenza buhoro buhoro ataco vyigeze bishobora gushikako. Sentare yo mu Budagi yakatiye Umurusiya umunyororo w'ubuzima bwose kubera uruhara rwiwe mu bwicanyi bwahitanye intwazangabo y'umunyacecene i Berlin harashize imyaka 2. Vadim Krasikov yarashe Zelmkan Karagosvili yari afise ubwenegihugu bwa Georgia, amurasira muri pariki Izuba Riva. Abacamanza bavuze yuko yabikoze abitumwe n'abategetsi b'Uburusiya. Abashikiriza amanza bavuga yuko uwo yarashe yari uwo mu mugwi w'urwego rw'iperereza bw'Uburusiya FSB. Userukira Uburusiya i Berlin yavuze yuko ugo rubanza ruhengamye kandi rushingiye ku mvo za politike, na Kiev yavuze yuko ibi bigiye gutuma imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyompi yari isanzwe itameze neza ishobora kuyangara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha yuko zitewe umwitwarariko no kumva yuko abacangero b'ikigo c'Uburusiya Wagner Group bashobora kurungikwa muri Mali gufasha leta kugwanya imigwi bahanganye. Uwo mugwi w'abacangero ushigikiwe na leta y'Uburusiya usanzwe warafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'ibumwe bwa Buraya, ukaba wagirizwa ibikorwa byo guhungabanya umutekano mu bihugu vya Ukraine, Libya, Syria na Republika ya Centrafrica. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze yuko Wagner byagaragaye yuko aho irungitswe ibikorwa vyayo biba bidashemeye, atantege bigira kandi bihungabanya umutekano. Mali iriko yiyumvira gufata abo bacangero ba Wagner aho kongereza ingabo z'Ubufaransa canke kongereza ingabo zishirahamwe mpuzamakungu ONU bari basanzwe bari kumwe muri ico. Afrika y'Epfo aho urukiko rukuru rwanzuye ko gufungura Jacob Zuma wahoze ari perezida w'iki gihugu ku mpamvu z'ubuzima byari binyuranye n'amategeko, rutegeka ko asubizwa muri gereza. Jacob Zuma yakatiwe gufungwa amezi 15 nyuma yo guhamwa n'icyaha cyo gusuzugura urukiko yanga gutanga ibimenyetso mu iperereza ryakorwaga na komisiyo irwanya ruswa mu gihugu. Inkuru ya Numusamaseko uri Johannesburg muri imva mwijwi rya Premier ku Magenge. Hafi amezi 2 kuva abashigikiye Jacob Zuma bagize imyerekano yo guha ikaze imuhira uwo yahoze ari umukuru w'igihugu, sentare yategetse ko asubira mu ibohero. Zuma w'imyaka 79 yari mu gihano c'umunyororo w'amezi 15 kubera kagaye mu kuba yaranse kurenguka imbere y'umugwi ukora amatohoza ku vyaha vy'ibiturire igihe yari ku butegetsi. Iyo sentare nkuru ya Pretoria yashinze kandi ko igihe Zuma amaze atari mu ibohero ku mvo z'amagara kidakwiye guharurwa mu mwanya yamaze ari mu gihano. Igihe yarekurwa ku mvo z'amagara, igisata kijejwe amabohero cavuze ko cafashe iyo ngingo cisunze icegeranyo c'umuganga cavuga ko indwara itigeze ivugwa iyo ariyo yatumye atakaza intege zo kubandanya igihano. Uwo yahoze ari umukuru w'igihugu vyitezwe ko azokunguruza kuri iyi ngingo ya sentare. Tukiri ku nkuru zijyanye n'ubucamanza ariko noneho mu Rwanda, urugereko rw'urukiko rukuru ruri Nyanza mu majyepfo y'igihugu rwakatiye igifungo cy'imyaka 10 Inyasi Nkaka uzwi nka La Forge Fils Bazeye wahoze ari umuvugizi w'umutwe wa FDLR na Lieutenant Colonel Jean Pierre Sekanabo uzwi nka Abega warushinzwe iperereza muri uwo mutwe.
urukiko rwabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Rwavuze ko bo ubwabo biyemereye kuba mu mutwe wa FDLR, nubwo mu rubanza nyirizina bari bavuze ko ngo batari bazi ko yari umutwe w'iterabwoba. Ive Bucyana yari mu rukiko adutegurira inkuru ikurikira. Urubanza rwabo rumaze imyaka isaga 2. Ubushinjacyaha bwabashinje ibyaha byinshi birimo ibyaha by'ubugambanyi no kurema umutwe w'ingabo utemewe, kugira nabo ubutegetsi buriho kuri Inyasi Nkaka, hakiyongeraho n'icyaha cyo gukwirakwiza ibihuha. Ibyo byaha byose urukiko rwavuze ko bitabahama, rusanga batabikurikiranwaho, ngo nubwo ubushinjacyaha bwagaragaje ko bari mu nzego zo hejuru za FDLR, ariko bukaba butarabashije kugaragaza ko ari bo bateguraga ibitero by'uwo mutwe cyangwa ngo babe bafite ububasha bufatika bwo kubuza igabwa ry'ibitero bya FDLR cyangwa se guhana ababikoze. Mu rubanza hagiye havugwa ibitero bitandukanye byagabwe na FDLR mu bice bitandukanye by'u Rwanda, cyane cyane mu majyaruguru y'uburengerazuba. Ibitero byigambwaga n'uwo mutwe binyuze ku wari umuvugizi wawo Inyasi Nkaka. Mu rubanza kandi Inyasi Nkaka na Seka nabo bari basabye kurekurwa no kudakurikiranwa mu nkiko. Bavuga ko kuva bafatwa bafashije inzego zitandukanye z'umutekano baziha amakuru ngo yazifashije mu kumenya imigambi y'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, barimo abarwanyi ba FDLR n'indi mitwe iri mu burasirazuba bwa Kongo. Ikindi kandi ngo bafashije inzego z'ubutabera muri uru rubanza. Ibyo bikaba ari byo byahereweho n'urukiko rwavuze ko rubagabanyirije ibihano, rukabakatira igifungo cy'imyaka 10 ku cyaha rukumbi cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Ku byerekeranye n'ubusabe bwabo mu gusubizwa mu buzima busanzwe, ngo nk'uko byagendekeye abandi bari abarwanyi ba FDLR, urukiko rwavuze ko Inyasi Nkaka na Nseka nabo batarebwa n'iyo ngingo kuko bo bataje mu Rwanda bitandukanyije na FDLR. Ntibari mu rukiko ubwo umwanzuro wafatwaga. Gusa umucamanza yavuze ko bafite iminsi 30 yo kuba bajuririye icyo cyemezo. Aba bagabo bafatiwe ku mupaka wa Bunagana uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda mu mwaka wa 2018, bivugwa ko bari bavuye i Kampala mu nama n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ive Bucyana, BBC Gahuzamiryango, i Nyanza. Turacyari mu Rwanda, ariko noneho mu murwa mukuru Kigali. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yamaze gutahura abantu 6 ba mbere banduye ubwoko bushya bwa virusi ya COVID-19 yihinduranyije yitwa Omicron. Abatahuweho iyi virusi ni abantu binjiye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali baturutse mu mahanga yagaragayemo ubwandu bwinshi bw'iyi virusi. Mu kanya gashize abategetsi batandukanye bagiranye ikiganiro n'abanyamakuru basobanura iby'ubu bwandu bushya ndetse n'ibyemezo byafashwe byo kwirinda mu gihugu. Navuganye na mugenzi wacu Jean Claude Mwambutse uri i Kigali, maze kumubaza uko abo bantu batahuwe. Umwirondoro w'aba bantu 6 babonetse ntabwo babavuze amazina ngo ni kanaka cyangwa kanaka, ariko bavuze ko ari abagenzi bakoresheje ikibuga cy'indege cya Kanombe, bakaba bari baturutse mu bihugu byagaragayemo iyi virusi nshyashya yihinduranyije. Uburyo babatahuyemo bwo burasobanurwa na Minisitiri w'Ubuzima Dr Daniel Ngamije. Nyuma yo gusuzuma byimbitse imiterere ya virusi ya COVID yabaga yabagaragayeho, byaje kutugaragariramo ko 6 muri 23 twari twasuzumye kugeza ejo bari bafite buriya bwoko bwihinduranyije bwa Omicron. Icyo kikaba ari ikimenyetso cyerekana ko hashobora kugira abaza ugasanga ntayafite, ariko bamwe twagiye tubona ku munsi wa 3, ku munsi wa 5 iyo virusi ikabagaragaraho bakiri mu kato. Mwambutsa, ngira ngo kandi kubera ubu bwoko bushya bwatahuwe mu Rwanda, inama y'abaminisitiri yari inateranye itangaza ingamba nshya abaturage bagomba gukurikiza. Ni izihe? Izo ngamba nshya zafashwe zirimo izo guhagarika bimwe mu bikorwa byari byaratangiye by'imyidagaduro, imiziki, za concert zibaye zihagaze. Abakozi bagiye kuzajya ku kazi ari 30% mu gihe bari barasubiye ku kazi uko bangana kose. Amasoko azajya ajyamo abantu 50%. Ubu bwoko bushya bwa Omicron butahuwe mu Rwanda, havugwa umubare wazamutse w'abantu bikingije. None kubatikingije byo bimeze gute? Nibyo koko President, nkuko wabivugaga, mu Rwanda abamaze kwikingiza bamaze kuba benshi, ndetse imibare y'ubutegetsi ivuga ko uyu mwaka urangira 30% by'abaturage bose, ubwo umuntu agereranyije bakaba 4 miliyoni ko bazaba bamaze kwikingiza.
ariko rero nubwo tuvuga iyi mibare hari n'abandi batarikingiza ndetse abategetsi bakavuga ko hari bamwe batikingije ku bushake bwabo atari uko urukingo rwabuze. Kuri abo rero abategetsi bavuga ko hagiye gutangira gufatwa ingamba zikomeye zirimo kubimba bumwe mu burenganzira. Ubwo burenganzira bukaba ari nko kujya aho abantu bahurira ari benshi, utarikingije ntiyemererwe ubwo burenganzira, nk'uko tubyumva bivugwa na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Jean-Marie Vianney Gatabazi. Umuntu afite uburenganzira bwo kutikingiza n'uburenganzira bwe, ariko ntabwo afite uburenganzira bwo kwanduza abandi, ariko ntabwo afite uburenganzira bwo kwiyahura. Ko leta ifite n'inshingano yo kurengera wa wundi washobora guhitamo icyamugirira nabi. Leta ikamugira inama yo kugira ngo wikingize, urengere abandi, nawe wirengere. None mwambutsa icyo cyemezo cy'ubutegetsi cyo gutegeka abantu gukingirwa cyangwa se bakabuzwa kugera ku bikorwa bimwe na bimwe, ntabwo ari mu Rwanda gusa byakuruye impaka. Muri Kenya byarabaye, ariko nk'urukiko rwamaze gutegeka ko iyo myanzuro y'ubutegetsi idafite aho ihuriye n'itegeko, ndetse rutegeka ko iburizwamo. Aho mu Rwanda ho bimeze gute? Kugeza uyu munsi ntibirakorwa kuko nta n'abantu babinenga ku mugaragaro uretse abishingikirije imyemerere, ariko rero nanone ntawe wavuga ko bitazakorwa. Birashoboka, byari twe ntabwo tubizi. Jean-Claude Mwambutsa twavuganaga ari i Kigali. Hini BBC Gahuzamiryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda, cyangwa se kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook twumva mu buryo bw'amashusho. Saa moya ndabona 2:13 mu Rwanda no mu Burundi. Hano i London ni saa 11:13. Hanyuma rero mu kanya turagaruka ku makuru arambuye, turababwira ni umukinnyi uyu munsi uri ku rutonde rw'abahatanira ikamba rya BBC ryo witwaye neza ku mugabane wa Afurika. Ndi Prudence Nyumva. Mu mpine ryongeye rero iyi njyana ku rutonde rw'umurage w'isi. Ibi rero bishaka kuvuga ko bizafasha kubungabunga imico cyangwa se ahantu hafatwa nk'agaciro ku murage w'abantu cyangwa w'inyokomuntu. Bitekerezwa ko inkomoko ya rumba ari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inkuru ya Joyce Etutu arareba uburyo iyi njyana yagiye ihinduka mu bihe bitandukanye. Muri yumva mu ijwi rya Syria kamuhaba nayo. Rumba, umuziki wo muri Kongo. Uyu muziki umaze imyaka 70 n'abakiri bato babandanya kuvuza. Bamwe bavuga ko mu 1956 mu nyuma uwo mugwi waje kwitwa Tupwisa Oke Jazz, hanyuma urabandanya kuvuza umuziki wa rumba yo muri Kongo imyaka 32 nyuma y'urupfu rwa Franco. Bavuga ko rumba yabo ariyo nyayo. Dawa Rusamba abwiriza igitari uwo mugwi. Hariho ubudasa hagati ya rumba n'ibyo abakiri bato ubu ngubu bavuza. Muri iriya myaka ntitwigeze na rimwe tuvuza ingoma, twakoreshaga inyagara, ntitwakoreshaga ingufu, twavuzaga buhoro buhoro. Iyi niyo rumba. Uvugije rumba harimo abantu bari kubyina baba bamerewe neza. Sicyo kimwe n'uyu munsi ku bakiri batoya urimo kubyina rumba ahubwo n'icyuya kibira, si rumba. Uruzi runini rwa Kongo hamwe n'izindi zibiri zirushamitse ko bihuza Kongo zibiri. Rumba ya Kongo igizwe ahanini n'amazina ya kera yo ku mpande zibiri z'urwo ruzi nka Paulo Kamba na Wendo Kolosoy nk'abatanguriye abandi. None n'ubuhe budasa uko kwemerwa nk'umurage kama w'isi na UNESCO buzohaba? Twabajije iki kibazo Professeur André Yoka, umuhinga mu by'akaranga. Umuziki mu gihugu cacu ufuka uvugijwe ntuvuzwa n'ababigize umwuga. Uku gushirwa ku rutonde rw'umuragi w'isi na UNESCO nukuraba ko ari ico bizohindura. Ntitworyama umukondora zosi. Ni nguvu zo kugira politike yo guteza imbere umuziki wacu, gushigikira abanyamuziki bacu. Muri yumva mu ijwi rya Premier Kamagenge. Nibyo koko n'umwaka utangaje. Tatiana Schoonmaker yarangije amahiganwa y'Itokyo atahanye imidari 2, aca n'umuhigo w'isi n'intsinzi. N'ubu acibaza ko igihe cyose bambarira uko numva bimeze, banumva birambabaza kubona ntashobora kubisigura nk'uko ndavyiyumvamo. Numva muri makari nk'indoto. Kandi intego yiwe yo gutahana umudari w'inzahabu muri Olympique yarayishitse ko
mu koga imetero 200 mu buhinga bwa breast stroke mu bagore. navuye gukora ku ruhome narabanje ndigina gatoya nk'uronse intambwe ntoya y'intsinzi kuko nari nzi yuko nabaye uwa mbere kandi nariruhuka. Ariko ntibyahagarariye ku mudari w'inzahabu. aho ndabiye ku matangazo nkabona umwanya nagize n'ibindi byose nabonye umwanya hagati na hagati mu rubaho. Aho niho nagize nti hange gatoya nahese umuhigo w'isi. Hakurikiye igihe ca school marker cyo kuja kuri podium. Nari mfise ikiroroge cinshi muri jewe nk'uko benshi babibonye. Hari jewe naguma ndira umumenyereza wanje ancokoza ngo nkeneye umufasha umusponsor yompa imishwaro yo kwihanagura. Yaragarutse kandi kuri podium inyuma yo gutsinda muri breaststroke ku metero 100. Kuba nahakuye umudari w'ifeza nta kindi nifuza gisumba ico. Nagiye nibaza nti ndaba nk'uw'indwi canke nk'umunani gutyo. Rero kuza nzanye umudari w'izahabu sije nari niteze by'ukuri ko nkora. Ikiruta byose yageze ko uyu mwaka isumba ivyo yakoze muri piscine. Kubona uko ubwawe uri kurakura kuri jewe ku mutima no mu bindi byose birazwi kuri twese yuko ikiboneka ari uwo mudari ariko ivyo bizokwibagirwa kandi noneho ico gihe carahise ubuzima burabandanya. Rero ikiruta byose n'ukuntu nakuze. The personal growth. Abandi bakandida batanu bahatana nawe ni Eliud Kipchoge, Faith Kipyegon, Nando Mahlangu, Christine Mboma na Edouard Mendy. Ushobora gusoma ibindi cyangwa ugatora ugiye ku rubuga rwa BBC Sport Africa, ariko rero biri mu Cyongereza. Itora rizarangira saa 5:59 mu kadomo ku isaha mpuzamasaha ya GMT, hazaba ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12, naho watowe azatangazwa ku wa 5 ku itariki ya 7 z'ukwezi gutaha kwa mbere. Reka ijambo Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriweho neza. Abagore b'impunzi batuye mu nkambi za Mahama na Kigeme bishize hamwe bakora amashirahamwe yo kuboha ibintu bitandukanye kugira ngo bibafashe guhangana n'ubuzima bw'ubuhunzi butoroshye. Bamwe muri bo twabasanze baje kugaragaza ibyo bakora mu imurikagurisha mpuzamahanga ririho ribera i Kigali. Mutwihanganire kubw'urusaku rurimo. Amazina yanjye nitwa Mukangusi Clementine, njye naturutse muri Kongo. Wahunze ryari bo? 2012. Nkaba nkorera muri koperative Igisubizo ikabikorera mu karere ka Nyamagabe, kagari ka Kigeme. Kugira ngo mutangire iyi koperative ibitekerezo cyaje giti? Haje umushinga bita Indigo Africa uteza imbere abari n'abategarugori bitewe nuko mu nkambi ya Kigeme nta kazi karenze tudukora, batubereye nk'abandi bashaka kudukora mu bwigunge, bakwihingamo nako tukagira icyo twimarira. Nk'abakobwa ubuzima bwanyu bwari bumeze gute? Banyitwaniye Saba Claudine, ubuzima bwacu bwari bugoye kubera nta nubwo twari twabandanije amashuri bwari bwahagaze. Ubwo twaca tugenda mu bintu by'ibiyayuramutwe, ubuhombo. Bagiye kuza rero badukura mu bwigunge, bimwe twahora dukora baduha ikindi turi bukore, cyafata wa mwanya tutakora tugakora. Nkawe ngira wagarukiye mu kangahe? Nagarukiye mu 6 wa primaire, tumaze kugera mu nkambi amashuri yarahagaze ntabwo nabandanije niga. Nari nturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ndabona rero hano mufite utuntu twishi dutandukanye, harimo udukoko tunini, uduto, harimo ibikapu. Nk'aka gakoko se ukaboha mu gihe kingana gute? Agakoko ngaboha mu minsi 2, naba nagiye buhoro ngakaboha iminsi 3. Ubu se kagura ngahe? Kagura 9,000. Urayabona rero? Yari wowe ukaboshe uyabona yose? Yari nje ukaboshe ngabamba 9,000. Amara ko 9,000 ngizigama kimwe mu 10 ngafata 8 n'ijana kugira nako tuziteganyirize ejo hazaza. Yego. Hama ndabona iki gikapo cyo kinini cyane. Kigura ngahe? Nini kigugu 30,000. Ubu ngubu rero yo kigurishije wabaye umukire? Mba nabaye umukire ngura icyo ari cyo cyose, gusa ntabwo nyafata yose. Amwe ndayizigama nkayasiga kuri banki ngafata yo ngomba gukoresha. Aba bari n'abategarugori bavuga ko nyuma yo kubona icyo bakora ubuzima bwabo bwahindutse. Abana 3 n'umugabo. Amafaranga rero baduha turayifashishamwe tukiteza imbere mu rugo.
ya yandi baduha muri hasere ngo nayinjya ntabwo wayaguramo injya ngo yagure n'imyenda y'abana, ahubwo amwe nkorera nayo araza agasahiriza ya yandi nkaguramo imyenda nkagura inkweto abana bakaja kwiga. Nkangira urugero ngirangiza ishuri ntabwo narindi wa undi washobora kwikorera abona ngo nikorere ku giti cyanye ninjiza nga 5, ariko aho indigo yazifatanyije na HCR twize ku buntu byo batuguriye, ukaba waguramo umwambaro, amavuta, gusa ntabwo ari amafaranga menshi cyane arenze, ariko uko ari kose adufasha kwikemurira ibibazo bya hato na hato. Ubuzima twavuga yahinduye, iminsi ntabwo twari tuzi kuyimanaginga neza, ariko dukurikije ibi dukora dufata iminsi yo kubiboha tugafata n'indi yo kuza baturi mu rugo dukora amasuku mu bidatunganye, mbese bikadufasha kudapfisha igihe ubusa. Uretse rero abagore n'abakobwa b'impunzi, aya mashyirahamwe yafashije n'abaturanyi n'inkambi. Uyu ni umwe muri bo. Nitwa Mutuyimana Alphonsine. Ku bw'amahirwe twabonye uwo mushinga naragiye ndiga ku buryo nshobora gukora icyo nkoze kikanteza imbere kandi n'umuryango wanjye ukaba watera imbere. Icyo kiganiro rero nicyo turangirijeho ibiganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Utabashije kubyumva ajya kuri bbc gahuza.com.